mbuga gurukana bumenyi ziwe umunsi mu biganiro yagiye atanga abantu bigeme twarabarungitse mu radio menshi twarabarungitse imbere menshi makuru byinshi hama umunsi twarumviriza turafata umwanya mu gutanga amanota tukumviza ivyo yavugiye mu kiganiro kanaka tukumviriza ivyo yapubliye tukaraba video yakoze ku mbuga gurukana bumenyi ziwe tukaraba initiative yakoze rero muri uterangira ibintu byose niyo twagiye tuvuga tuti turahuriza kuri Jennifer tuti muti igiye shape mwari mwifise n'irya joro nyene nkuko tunababwiye mfise umugwi nategekanyije kandi n'umugwi wateguye ihiganwa rya Miss Burundi ntiryadutaye ariko rizobandanya riduherekeza mu gushira habona imigambi yacu. Icambere mwabajije kubera iki nashimye kuvuga umugambi wanje mu Congereza nkuko nahawe amahirwe yo kuba naratowe nk'icegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025 ndafise inshingano yo guhagararira urwaruka n'igihugu ku rwego mpuzamakungu mais aussi Icongereza n'ururimi rusanzwe ruvugwa mu gihugu no ku isi yose rero kuri uko yambajije kubera iki nashimikiye ku bakobwa n'abakenyezi bwa mbere masonnerie umwuga ukora bose abagabo n'abagore bose barashoboye kuwukora muga mwambajije kandi ko hariho ibyo abantu bavuga usanga bibaza bakavuga yuko kizira ku mukobwa yubaka yurira murambaza rero ngo nzobikorera ko gute murambaza kandi ngo hamwe bo twarinda bizogenda gute nzobakuramo canke bazobandanya bakora ubwa mbere Abigeme batanu nibo batahukanye ingori mu higanwa Miss Burundi 2025. Iryo higanwa rikaba ryateguwe n'ishirahamwe Ingo ku nshuro yabwo ya mbere. Rero nashaka mu ifate yuko ari urukurikirano rw'ibikorwa twari twateguye nka Ingoma rwo gushobora gukurikirana ibishigo mu gihe n'ino migambi. Twifuza yuko abana bigeme batowe n'ino higanwa bashobora gushitsa izino ndoto zabo ino migambi yabo bakayishitsa koko ikaranguka ikagirira akamaro igihugu ikagira akamaro urwaruka by'umwihariko rero novuga nti twaragerageje kuraba muri nko mu gutanga amanota ingene bagiye barevoluwa ufatiye kuri kunyigisho bagiye bararonswa n'abahinga batandukanye igihe bari bakiri mu higanwa izo nyigisho hari ico zabafashije baraduza novuga nivo ubu uhagezaho baba abarongozi b'amashirahamwe ayo mashirahamwe biciye muri izo shirahamwe zabo niyo bazorangura ya migambi ku rubuga rero mbona revolution dufise ni nziza cyane ufatiye kuri aya mezi abiri aheze batowe ikivi bamaze kurangura n'aya mezi asigaye imbere urabona yuko hari ikizere yuko muri aya mezi dusigaranye bagifise urugori bashobora bazoba baranguye ibikorwa bikomeye cyane rero novuga nti ntidushobora kureka kubaherekeza kuko biri mu byo tujejwe ariko kandi mwebwe nk'abamenyesha makuru mwebwe nk'abapartenaire tuzoba tugerageza imisi yose tuzohora tubaha novuga urugendo aho turugejeje bano bigeme ntituzobareka nkuko mwahora muvyibaza ahubwo tuzoguma tubafasha ukuboko kugira ngo bino bemereye abarundi bino bemereye abakurikirana ino higanwa turamuke tubonye bishizwe mu ngiro. Igenekerezo rya 15 Nyakanga uwo mwaka nyene niho haramutse hugururwa icesi imigambi yabo nishigwa mu ngiro ryayo. Uhereye kuri Miss Burundi 2025 ivyegera vyiwe bibiri aribo bitwa aba Dauphine, première Dauphine na deuxième Dauphine, hakabaho n'umwigeme yatowe nk'ufise umugambi mwiza kurusha abandi Miss Development, hamwe n'umwigeme yatowe n'abantu benshi Miss Popularity. Abo bigeme bose baragiye baravuga iyo migambi yabo bakayivuga mu mice bakongera bagashikiriza akamaro izomara muri societe mu kibano bakongera bakavuga n'ico bamaze kurangura kuva batowe. Umugambi Exotalent mu majambo yose ni Eclosion des Talents. Niwo mugambi nashize imbere ngo shirikire urwaruka rufise ingabire zitandukanye mu bisata bikurikira: gucapa, kuririmba, gutamba, ikoreshwa ry'ubuhinga bwa none hamwe n'ibindi bisata urwaruka rukoreshwamo ingabire zarwo. Mu Burundi dufise urwaruka rwinshi rufise ingabirano zitandukanye
ariko biragorana ingene izo ngabire bodishisha amafaranga, ingene zobatunga n'ingene zobashikana kure mu buzima bwabo. Benshi barabura inyigisho, barabura ababashigikira n'ababafasha gutunganya neza izo mpano kugira bashike kure. Abanyempano bamwe bamwe bahitamwo kubiheba canke izo ngabirano zabo zikabapfira kubusa. Nk'uko tubisanga mu biharuro vyavuye mu rusasuma yakozwe mu mwaka uheze, ibice 35% by'abarundi bigizwe n'urwaruka. Mu gihugu cacu tukaba dufise ikibazo c'umuzibuki. Ishigwaho ry'uno mugambi rije mu ntumbero yo guterera mu yindi migambi leta y'u Burundi yashizeho ijanye no kwitunganiriza imigambi kugwaruka, ariko kandi ni mu ntumbero yo kwitaba akamu duterwa n'indongozi z'igihugu kajanye nuko urwaruka rwo kwitunganiriza imigambi. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka, ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye aba mbere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice ca kane, uwo mugambi Ecotalent n'akaryo keza ko kwerekana ko urwaruka rushobora gutungwa n'ingabire zabo, bakibeshaho, bagatunga imiryango yabo, bakanateza imbere igihugu cacu ciza c'Uburundi. Muri uno mugambi tuzoshigikira urwaruka 100 bazohabwa inyigisho bongere bakurikiranwe buri munsi ku bijanye no kwiteza imbere biciye mu ngabirano bafise. Urwaruka rurenga gato 135 nabo bazoshikirwa indirectement biciye mu bikorwa tuzotunganya muri uno mugambi Ecotalent. Ibice nyamukuru bigize umugambi n'ibikurikira. Igice ca mbere muri ano mezi 3 kuva mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icumi, twari twihaye ihangiro ryo gushinga ishirahamwe rizoba riyoboye ibikorwa byose. Tuzokora hamwe no kurondera abazodufasha mu kurangura neza umugambi. Nashoboye kwandikisha ishirahamwe ryacu mu kigo cy'igihugu ADB. Nashoboye kwegeranya umugwi ugize n'abantu 5 bazomba hafi mu kurangura n'umugambi. Nashoboye kwegera no kuronka abapartenaire tuzokorana mwishirwa mu ngiro y'uno mugambi. Hari n'abandi bapartenaire tukiriko turaganira, vuba byose tuzobishira ahabona. Muri kino gice ca mbere nyene dutegekanya kuzohamagara urwaruka biciye muri appel à candidature, aho tuzoba turiko turandika urwaruka rwifuza kuzokurikirana inyigisho zijyanye n'impano zabo. Muri abo bazokwiyandikisha niho tuzotanguramwo urwaruka rwa mbere ruzoronswa inyigisho. Igice ca kabiri kuva mu kw'icumi gushika mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2026 dutegekanya gutanguza icese ngaha mu ntara ya Bujumbura ibikorwa by'ikigo c'urwaruka citwa Ecotalent. Ico kigo kizokwakira urwaruka rufise impano zitandukanye. Muri iki kiringo nyene hazotangura ibikorwa nyizina bijanye no gukomeza impano z'urwaruka. Tuzotangurana impano 2 arizo ubuhinga bwa none hamwe no gucapa. Twarategekanyije ibikoresho n'abahinga muri izi domaine 2. Bano bahinga bazotanga inyigisho bongere batange ubumenyi ku bijanye no kubeshwaho n'ingabire yawe uri mu rwaruka. Tuzonatanga n'impamyabumenyi ku rwaruka ruzoba ruhejeje ivyigwa. Bamwe muri bo tuzobafasha kurondera ama-opportunité ajanye n'ubumenyi bazoba baronkeje. Igice ca gatatu kuva ku kwezi kwa kabiri gushika ku kwezi kwa kane k'umwaka w'2026. Muri kino gice tuzobandaniriza aho tuzaba tugejeje ibikorwa, ariko cane tuzoshimangira no ku zindi ngabire zisanzwe ziri muri uno mugambi: kuririmba, gutamba,
ugushona imideri n'izindi nyinshi. Tuzokwakira urwaruka twongere dutunganye inganda z'inyigisho zijyanye no guteza imbere zino ngabire mu rwaruka rwacu. Inyuma yaho uno mugambi Ecrotalent uzotunganya ihiganwa. Iryo higanwa rizogaragaza ubuhinga buri mu rwaruka ruzoba rwakurikiranye inyigisho twatunganyije. Tuzobikora n'umutima wo kubatera intege, duhe ubushimwe abazoba babaye aba mbere. Hano kandi tuzokorana n'amashirahamwe yifuza gushigikira urwaruka. Mu gice cya kane ari nacyo ca nyuma, mu kwezi kwa gatanu hamwe no ku kwezi kwa gatandatu, turiko turegeranya twongere dushira ahabona ivyamwa vyavuye muri uno mugambi. Promotion des jeunes talents bénéficiaires du projet Ecrotalent, nzoheza mbandanye ibikorwa vyanje ninamara gusubiza runo rugori, kuko uno mugambi utazoherana n'ikingo cane ca Miss Burundi. Uno mugambi wanje uzorangurirwa mu ntara ya Bujumbura yagutse, kuko nashimye gutangurira mu kibano aho mbaye. Ariko binkundiye ntikizombuza gukorera no mu zindi ntara zigize igihugu cacu, kandi no mu ntara cane cane naserukiye. Mu bikorwa maze kurangura hagati mu ntara hari ugukorana na CPTB, Centre de Promotion des Talents du Burundi, aho nagiye mu ntara ya Gitega n'ihigwana ryari ryateguwe n'ico kigo. Turacari mu biganiro n'abarongoye kino kigo kugira turabe ingene twobandanya dukorana kugira dushigikire urwaruka kandi n'abo bantu bari batowe mu iryo higanwa. Mu bikorwa tumaze iminsi hari amanama atandukanye twitavye, aho twakurikiranye ibiyago bijanye n'amahoro, uburongozi, uruhara urwaruka mu iterambere ry'igihugu cacu. Bikaba biriko biradufasha kugarisha ubwenge mu bijanye n'imigambi y'iterambere kurwaruka. Bubahwa bashingantahe, bapfasoni, bamenyesha amakuru namwe batumire bahire, mu gusozera nifuza gusubira gushimira abantu n'amashirahamwe yose yadushigikiye kuva mu ntango ry'ihiganwa n'ubu bakiriko badushigikira. Nifuza kandi gutera akamo abipfuza bose kudushigikira mu ishigwa mu ngiro y'ino migambi yacu. Turabahaye ikaze, mutube hafi, mudushigikire, nakareba abarundi barayamaze ngo umutwe umwe ntibigira inama. Ego tujane, murakoze cane kuntega yombi. Umugambi wanje witwa Ubaka Kazoza. Ni umugambi wavutse kubera kubona uburyo abakobwa n'abakenyezi bakora nk'aba headmason, abo bakaba ari abafasha b'ububatsi, bari bashoboye kuba abamason muga ntibikunde kubera ko babuze uburyo bwo kurihereza amahugurwa kandi bakaba basanzara. Uwo mugambi uje gutanga inyishu kuri ico kibazo kugira abo bakobwa n'abakenyezi bashobore kwiteza imbere mu buryo burama. Ibice bikomeye by'umugambi ni ibi: guha abakobwa n'abakenyezi bo muri komine Gitega bavyifuza inyigisho za masonnerie ku buntu, kubaha kandi amahugurwa ajanye n'ukuntu umuntu yomenya gukoresha neza amafaranga yiwe, ivyo bita mu gifaransa gestion financière moderne. Izo nyigisho zikaba zizomara ikiringo c'amezi 10. Kubaha kandi ibikoresho vy'akazi n'ibikoresho vyo kurinda umutekano, arivyo bita mu gifaransa amakaske, amabote hamwe n'ibindi. Kubashira hamwe kugira ngo biborohere kuronswa akazi ahantu hose haba hari inyubako z'ubwoko butandukanye, ibikorwa vy'inyubako z'ubwoko butandukanye. Uwo mugambi uzorangurirwa mu ntara ya Gitega, muri komine ya Gitega nyene. Akamaro uzogira nuko abakenyezi n'abakobwa bacu bazoronka ubumenyi, bagashobora gukora neza kandi bahembwa amafaranga asumba ayo bahora bahembwa nk'aba headmason, bakagira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Abo bizoba bigenewe n'abakobwa n'abakenyezi nk'uko nabivuze, tutibagiye ko uwo mugambi uzungukira kandi n'imiryango yabo, abafise abana bakungukiramwo hamwe n'abo mu kibano bose. Kuva natowe maze gukora ibi bikurikira: naratembereye mu ntara ya Gitega, canja kuvugana n'ubuyobozi bwaho kugira ndabe uburyo tuzoshira mu ngiro uyu mugambi. Mu nyuma naragiye gusuzuma centre CEM Goga, ariyo centre d'enseignement des métiers iri Gitega, aho basanzwe bigisha imyuga na masonnerie irimwo, ndiga uburyo bukorwamwo n'ibibanza bizokenerwa. Maze gufata ingingo ko ariwo muce tuzokoreramo ayo mahugurwa,
twabandanyije tuvugana kugira turabe ryari abo bamaso botangura kwiga. Kandi ejo bundi naruguriye sosiyete yanje bwite izomfasha muri ico gisata. Iki gihugu kizoronka abamaso bashasha b'inararibonye bazoshobora gufasha mu gikorwa c'iterambere ririko rikorwa mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politiki. Kubaka bisaba abamaso babishoboye, kandi uyu mugambi uzotanga inyishu y'ukuri. Abarundi n'urwaruka cane cane abakenyezi bo kwitega kw'iki gikorwa kibazigamwo amahirwe yo kwiga akazi, kwiteza imbere no kugira uruhara mu kubaka igihugu cacu. Ndabashimiye cyane abo bose banshigikiye n'abamfashije mu buryo ubwo ari bwo bwose kuva ngiye muri iri higanwa rya Miss Burundi gushika n'ubu. Ndaboneraho guhamagara abo bose bashobora kuba abashigikira hamwe n'abakunda iterambere ry'igihugu cacu. Tuzofatanye kugira uyu mugambi ube w'iterambere ry'abakenyezi hamwe n'igihugu cacu muri rusange. Murakoze cyane kukunyumviriza, nizeye ko hamwe twese tuzoshobora kubaka ejo heza h'Abarundi. Imana ibahezagire. When I look at my country, I see hope, but I also see challenges. I see children with dreams as big as the sky, but without the tools to reach them, I see young people full of heart, talent, energy, and creativity, but too often held back by poverty, by lack of education, by hunger, or even by the harsh reality of living on the street. It is from this reality that Tambugwaruka Turashoboye was born. The name means rise youth, we are capable. It is not just a title, it is a call to every children, every young person to rise above their circumstances and believe in their strength. This project is built by 3 key pillars, which is, first, I will start with the education, because every child deserves the right to learn, to dream, and to grow. Secondly, health and nutrition, because, as I always say, a hungry child cannot study, cannot create, cannot flourish. Third, arts, child protection, and empowerment, because no child should be left behind and every young person should be equipped to build a brighter future. Arts, because expression and creativity are powerful tools for healing and empowering. We will begin in Changuzo commune, where the need is urgent, and where I also got the chance to go visit and saw the need of the kids. We plan to expand into 5 provinces. This is not just a project, but it will depend with how we will see the vision is going. Achievements so far, since July 25th, when I was honored to be elected as the 2nd runner-up Miss Burundi 2025, I have not waited. I created a foundation, organizing, planning, preparing the ground in Changuzo, where we visited Changuzo and saw how the kids are living, but also planned on how we're gonna help them. We are proving that when young people decide to act, change begins immediately. What will this project bring to Burundi? First, it will help reduce the number of children in the streets. Second, it will empower a generation of educated, healthy, and creative young people. And third, it will strengthen peace and security, because when youth is given opportunities, they choose hope over despair and construction over destruction. The national contribution, the future of Burundi will not be built in office alone. It will be built in classrooms, in health centers, in art space, and in every community where a child feels seen, valued, and protected. That is the contribution of Tambugwaruka Turashoboye. I wish to thank again all those who have supported me since the very beginning of Miss Burundi, and those who continue to believe in the power of this vision.
Without you, this project would remain only a dream. With you, it becomes reality. I want to thank again the Miss Burundi for giving us the opportunity to go open our society at Adebe, where I opened before yesterday my society, which will be named Tamba Rice Company. Let me close with this thought: when we raise a child, we raise a nation. But also, ladies and gentlemen, no project grows alone. Today, I'm calling on partners, whether institutions, organizations, or individuals, to work with us, to invest not just in initiatives, but in the lives of Burundian children and youth. Together, we can lift a whole generation. Together, we can build a Burundi we all desire to see. Tambugwaruka Turashoboye is not only my project, it is a vision for all. A vision of Burundi where no child is left behind and no young person is told you cannot, because we all can. Umugambi wanje nawise ingurube z'ubwigenge. Umugambi wanje uje gutanga inyishu mu kuronsa abakenyezi uburyo buramye bwo kwiteza imbere. Umugambi wanje no kuronsa abakenyezi ingurube bagatangura ubworozi bw'ingurube mu miryango yabo. Umugambi wanje urimo ibice ibi bikurikira: mu kubaronsa inyigisho z'ingene gutunga izo ngurube no kubaronsa izo ngurube hamwe no kutora ibice 50% nkabiha iyindi miryango kugira ngo umugambi ubandanye. Mu gihe kiri imbere ubworozi bw'ingurube butsimbataye, tuzogura amamashini ahingure inyama z'ingurube tuzishore ku isoko mpuzamakungu, canke dushore inyama z'ingurube ku isoko mpuzamakungu tuzane amahera y'agaciro mu gihugu cacu. Bimwe mu byo maze kurangura, ndamaze kuguruza sosiyete yitwa Style Pro Burundi nzokoreramo. Ndamaze kuvugana n'aborozi n'abari muri secteur y'ubworozi kugira ngo bankarishe ubwenge umugambi wanje uzoshirwe mu ngiro neza. Nitwa Mugisha Monica Celeste, abandi umwigeme yatowe n'abantu benshi bo bita Miss Popularity 2025. Umugambi wanje ushingiye ku ikawa itagira akanenge, le café bio, ni kuvuga itarimwo ubumara buturuka kuyipompa nkoresheje igiterwa citwa Neem yirukana ibifushi birya ikawa, canke buva ku ifumbire y'ikizungu engrais chimique irimwo métaux lourds, selenium, cadmium n'ibindi. Iyi kawa ifise akamaro kanini: ibidukikije n'ibinyabuzima ntivyononekara, protection de l'environnement et de la biodiversité. Hama ikaba izokwinjiza igihugu amafaranga menshi y'agaciro, amadolari, amayero, yuan n'amandi, kuko ishobora kugurwa igiciro gatatu yayo ikawa yacu igurwa. Nifuza rero gutumira mwese muri ngaha n'abatashoboye gushika ngaha bifuza iterambere ry'igihugu gushikira uyu mugambi wakazoza. Dufatanye mu nda twese hamwe tuzotera imbere ngo tujane tugire amahoro. Ico kiganiro catewe iteka n'userukira ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo ubukerarugendo, akaba avuga yuko leta ishima uko iryo higanwa ryagenze nuko vyari bitunganijwe. Ivyo twatumye ingoma abateguye iri higanwa ry'ubu babikoze ku buryo leta y'u Burundi yabishimye cyane. Namwe mwaravyiboneye niho mwari muri, barabonye ko ibikorwa vyagenze neza. Ababatoreye ari bari imbere yanyu n'imigambi yabo baciye ko yabashikiriza, murumva ko atagasebwa karimo, murumva ko imigambi yabo ikomeye cyane. Cyo ni cyane babwigira kabiri, abenshi bibaza yuko
kugira ngo haboneke ishyirahamwe ritunganya Miss Burundi ko ari abantu dutora gutyo twiyumvira gutyo tukabatora uko oya harabaho competition harabaho ihiganwa ry'abipfuza gutunganya Miss Burundi haraba avis d'appel d'offre abantu bakaza ari benshi bagahigana rero ingoma yatowe mu zindi zari zahiganywe ibarusha ubuhinga bwari bwashyizwe imbere igihe muri dossier d'appel d'offre ngibi bintu byo guherekeza iki gikorwa kitagarukiye kuba kurona gusa no gutangaza abatsinze n'abarushijwe ngo bace bagarukirizaho urabona ko bakoze igikorwa kidasanzwe kitariko icyo guherekeza imigambi yabo kandi baranabafasha cyane no kubarondeza aba partenaire kandi na leta maison iguma idodora muri leta isaba icyo no kwita renfort kuri muri leta kugira ngo aba baroreya baze bashike kuri iyi migambi biyemeje ni ikintu gikomeye cyane barakerebutse kandi barakora kandi babikora mu bwenge n'ubwitonzi rero ubudasa bwo buriho namwe murabubona kuko iki turimo uno munsi nticyari bwigere kiba igihe giheze ntibari bwebwe abahamagare ngo nimuze mumvirize ya migambi ubu rero tugira dufashe mu kwishyira mu ngiro ibirahambaye cyane n'aba batowe abamizi batowe bacabona ko batatanye ikivi bacabona ko tabatereye imibarabara bacabona ko bashyigikiwe ni byiza cyane kari n'akaryo keza ko baserukira ishirahamwe ryateguye iryo higanwa Miss Burundi 2025 bashikiriza ivyo bakoze bakongera bakishura ku bibazo vy'abamenyesha makuru mwambajije muti icizere dufise muri bano bigeme twebwe tugisaba ngo biyandikishe twavuga tuti reka twerekane ko ibintu bishoboka guhinduka ku mwigeme nawe afite icaterera mu iterambere ry'igihugu twahamagaye benshi hari abo tutazi hari abo twari tumaze kubona mugabo nibaza ngo nta bucuti burenze ubwo bwari buhari twarize kubabona twarize kubamenya twarize kubonaho ico no kwita bakomereye point fort n'ama faiblesse yabo rero nk'abakuru babo tugenda turigira hamwe ko ubuzima n'icigwa kandi camaho turaba ingene twogenda turazirikana ku ntambamyi ziriho kugira ngo zama zihari kugira ngo umwigeme ashobora kwiteza imbere tubafasha no kugira ngo bagende ku ntambwe ku yindi mu migambi yabo rero icizere cacu kiri muco twashize imbere tubafisemwo nuko twabonye ari abana bemera kandi bemera kwiga bemera guhinduka bemera gukurikirana ngira ngo nivyo no kwita bigoye gucongeza bita ama challenges ntibasubira inyuma kuko iyo abandi bari kuba bahagarikiye mu nzira kuko muraza amahiganwa kenshi aratera ubwoba ariko amezi 6 si make muriko muriga umuntu akemera akaguma muri iryo higanwa etape ku yindi akabandanya yiga rero intambwe bashitse ko irashemeye ariko ni nk'intango kuko ubu bageze mu buzima bw'akazi bababwiye ko buguriye amasosiyete uno munsi ntibakira abana bo kwa naka ntibakira abana bo bitwa aba CEO b'amaentreprise bitwa abajejwe abandi mu mashirahamwe mwavuze muti imigambi yabo tuzoshobora kuyikurikirana gute hariho mwarabonye abantu bagiye barabigisha mu bisata bitandukanye bijanye n'ingene hatunganya imigambi abo bantu ntibari kure babandanya baganira nabo ariko kandi tubandanya turondera n'abandi babafasha mu minsi yeze mwarabonye ko babona n'uwitwa Keti Ruhara asanzwe afasha urwaruka guteza imbere imigambi yabo no gutahura ingene batunganya imigambi nibaza ko bahakuye byinshi rero ico dushobora gukora nka organisation ni ukuguma turondera abantu babaganiriza kuko buryo umuntu akuganirije neza ukagenda urandika ntubura twuhakura tugenda turagufasha guteza imbere umugambi wawe rero twibaza ngo ico kizodufasha kugira ngo tubahe ibikenewe bashobore gukomera mu migambi hanyuma ikindi tuzokora nuko uko amezi 3 azogenda arahera tuzogenda turabikorwa byabaho bishitse rero tugiye turabiraba no kuvuga ngo nicikiza bakitagenze neza tuzobafasha kugira bakigorore hakiri kare ariko nkuko twabivuze imigambi yabo tuyikurikirana umwaka umwe gusa amezi ariko aratujana inyuma yaho twizeye yuko tuzosanga bashobora kwibako bagashitsa imigambi yabo kure cyane hashoboka
ubusanzwe umuntu ari nyene proje uramuha novyita ikibanza gikwiye co gufata ingingo n'ibyo ashaka mu partenaire. Rero aho batubwira bose tugasanga bari mu bo dusanganywe canke mu bo dushobora gushikira, twama tubikora turabafasha kubarondera kugira ngo bashobore kuganira ico babunganira, ari nico batatahuye tukabafasha gutahura. Rero nta ntege ko tuzofashanya kugira ngo abapartenaire baboneke. Gutanga amanota ntitwisunga ku kintu kimwe, twafatiye ku bintu byinshi byabaye kuva tukibabona umunsi wa mbere hano muri no hotel Marseille Hotel. Nibaza yuko abo twari kumwe itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri, abigeme bagiye baraduca imbere, twaciye dutangwa kubakurikirana imbuga ngurukana bumenyi zabo, ibyo bavuga, ibyo bandika, ibyo ingene bigenza. Twaragerageza no kuronka amakuru yabo mu kibano, imuhira yigenza gute, kwishuri avugana gute n'abantu. Rero ivyo bintu byose ni ibintu twe twatanguye mu kwezi kwa kabiri tukibabona umunsi wa mbere baje imbere yacu. Hama rero hari ama initiative umunsi yagiye akora, umunsi yagiye akoresha imbuga ngurukana bumenyi ziwe, umunsi mu biganiro yagiye atanga. Abantu bigeme twarabarungitse mu maradiyo menshi, twarabarungitse imbere menshi makuru byinshi. Hama umunsi twarumviriza, turafata umwanya mu gutanga amanota, tukumviza ivyo yavugiye mu kiganiro kanaka, tukumviriza ivyo yapubliye, tukaraba video yakoze ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, tukaraba initiative yakoze. Rero muri uterangira ibintu byose niyo twagiye tuvuga tuti turahuriza kuri Jennifer tuti hari ikintu yarusumbije abandi, hari ikintu dushobora kuvuga tuti iki kintu niwe cihariye wenyene muri no higano. Rero niyo mwabonye twaciye tumuprima muti ijya eshap mwari mwifise muri rya joro nyene mbuga ngurukana bumenyi ziwe, umunsi mu biganiro yagiye atanga. Abantu bigeme twarabarungitse mu maradiyo menshi, twarabarungitse imbere menshi makuru byinshi. Hama umunsi twarumviriza, turafata umwanya mu gutanga amanota, tukumviza ivyo yavugiye mu kiganiro kanaka, tukumviriza ivyo yapubliye, tukaraba video yakoze ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe, tukaraba initiative yakoze. Rero muri uterangira ibintu byose niyo twagiye tuvuga tuti turahuriza kuri Jennifer tuti novuga ni hamwe nyene abarundi bakunda polemique canke bakunda gutora ibibazo ahatari ibibazo. Nta kibazo na kimwe byari biteye, twarashoboye gushika kuri iyo position yose yo guhera mu kwa kabiri dukurikirana umuntu gushika ku munsi wa nyuma w'igano. Hama turamuha agashimwe. Ako gashimwe rero twari twagategekanije, ariko umva twavuga tuti mu manota tuko turadelibera ujya munsi wa nyuma twicaye hajya muri cercle peak niho tuza gufundika icyanyuma. Ahandi ho mu gutanga amanota turavugana iminsi yose. Nibaze ko ababigeme barabizi yuko amasaha 28 mbere yo kwiganwa riba twaricaranye nabo turamarana isaha irenga tuko turayaga tuko turadiskita. Ibyo bintu byose biba mwebwe bamenshi makuru mudahari, ko tuvuga tuti turaza guteranya amanota ya nyuma turavye n'amavote. Mwibuke yuko amavote yaba clôturé saa 2 z'ijoro. Kuvuga yuko tudesida inota rya nyuma mu gihe uwa nyuma ahejeje kuvota saa 2 z'ijoro. Amanajuru y'igititeranya vyose gushika public itubwira. Rero twari twategekanije, ariko ntitwari tuzi tuti mu mavote naho biza kugenda gute. Rero tuca dutangaza uwatowe kuba Miss Photogenique. Hama vyagenze kujya byagenze, umuntu arashobora gutorwa, hama akavuga mu nyuma akavuga ati jewe kino kibanza ndavye n'ibindi bintu biri imbere yanje, reka ndabibangire ko canke nsubize bino teka mwampaye. Ivyo birabaho. Nibaza yuko ari ahubwo novuga ni sagesse abarundi dufise. N'ubu murabona ko hariho n'ababikora, kuko hariho n'abashinzwe amabanga uherutse mwabonye yuko nabo nyene basubije amabanga. Rero nibaza ko ari sagesse. Rero twebwe twibaza yuko ivyo twakoze nivyo twagwiza gukora bikoze kugira ngo Miss Photogenique abeho kandi ashobore kuronka iteka giwe. Hama decision igaruka kuri kuwatowe nawe tuca tuyubahiriza uko nyene. Hama tukaca tumwifuriza kugira amahirwe no kuronirwa mu bindi bikorwa arimwo ariko arakorera igihugu. Abamenyesha makuru bari ngaho baragiye barababaza ibibazo bitandukanye ku vyerekeranye n'imigambi yabo, igituma batoye intara bazokoreramwo nabo ifitiye akamaro n'ibindi. Jewe ibibazo nabajije ni ibi: hazoronka amahirwe abahungu n'abakobwa? Ego cyane hazoronka amahirwe abahungu n'abakobwa, kuko bose barafise ingabire muri bo kandi bose bakeneye iyo opportunity yo kuziteza imbere.
ati icya kabiri cyari mbega Miss ko ivyo bikorwa bigiye gutangura nta ntambamyi wahuye nazo mu gutegura ivyo bikorwa. Intambamyi je mbona hanini yoba ari kugwaruka aho baba bafise ingabire muri bo ariko ugasanga bafise navuga mentalite yabo ugasanga yarahindutse ko izo ngabire ntaco zabamariye mu buzima. Rero intambamyi noba mfise yoba ari kubasensibiliza kugira bashobore gutahura yuko izo ngabire zishobora kubashikana kure kandi zigateza imbere n'igihugu cacu. Ikindi cya nyuma mwabajije ati uno munsi ko uri Miss Burundi ariko tukaba twabonye hari abandi bahaciye ko kandi bakadusezeranya ibintu byinshi ntibabikore. Mbega wowe warabonye icyo bakoresheje hama nawe twizere ko ibyo mudushikirije nimwaheze ikiringo canyu ko muzotwereka ibyavuyemo. Nababwira yuko ibyo niyemeje nzobikora kuko antuka nzogerageza kubikora kuko mfise nk'uko tunababwiye mfise umugwi nategekanyije kandi n'umugwi wateguye ihiganwa rya Miss Burundi ntiryadutaye ariko rizobandanya riduherekeza mu gushira ahabona imigambi yacu. Ikindi kintu naco ni uko twarize ibintu byinshi twarunguye ubumenyi bwinshi kandi bizodutuma dushira mu ngiro imigambi yacu bizotuma yuko ikiringo cacu niyo cahera muzobona ibikorwa twari twiyemeje kuzokora. Icambere mwabajije kubera iki nashimye kuvuga umugambi wanje mu Congereza nk'uko nahawe amahirwe yo kuba naratowe nk'icegera ca kabiri ca Miss Burundi 2025 ndafise inshingano yo guhagararira urwaruka n'igihugu ku rwego mpuzamakungu. Mais aussi Icongereza n'ururimi rusanzwe ruvugwa mu gihugu no ku isi yose. Rero kuri uko umugambi wacu ushobore gushika kure mezosi ushobore kumvirizwa n'abantu benshi mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu. Imbere y'uko tuja kwishira gukura abana mw'ibarabara mbega turafata umwanya wo kuraba hasi cause igituma catumye bajya abana baja mw'ibarabara. Eske turafata umwanya wo kuvugana nabo kugira twumve ingorane bafise. Ica gatatu bajya abantu babakura mw'ibarabara apfa kubakura mw'ibarabara babashirahe bajya abana baca bakora iki baja kuguma muri iyo sanfa atana kimwe bariko barakora. Ico ni ikintu gituma umwana aca yiyumva nari gufuma nsigara mw'ibarabara kuko nari biga ahubwo noja kugagwa muri prison atana kimwe ndimo. Rero ni gute naje gutatura ico kibazo nuko jewe umugambi wanje non seulement uje kubakura mw'ibarabara mais aussi uje kuba inyigisho zitandukanye aussi abana bashoboye gusubira kwiga mugabo apaho yo kwiga baronswe n'inyigisho zitandukanye kugira bashobore kugira abo bana bashobore kwiteza imbere. Ego ngira nivyo mu mugambi wanje tuzobaha amaformation atandukanye mu gukora amasabuni mu gukora imyuga itandukanye nko kujisha kudesa n'ibindi bitandukanye. Ikibazo ca mbere mwambajije mbega izo ngurube z'intango zizova ngiye ko nango urashimira ibanki rya banki ryaduhaye amahera y'ibanze yo kuzokoresha imigambi yacu kandi ngireho ntera akamo abantu bose badufate mu mugongo abifuza kubona urwaruka ruteye imbere badufate mu mugongo. Ikibazo ca kabiri mwambajije muti mwisunze iki mu guhitamo abo bakenyezi. Nzokorana n'abajejwe intwaro kugira ngo bitemo abo bakenyezi. Ibyo tuzokwisunga abafise amikoro make gusumba abandi. Ikibazo ca gatatu mwambajije mbega tuzokorana gute kugira ngo habemo ubwizigirwa yuko babwirizwa kuzitunga bakasubiza ibice 50%.
bazoterera urukumu ku masezerano yanditse kugira ngo bamenye ko mu gihe bozitunga nabi canke bakazigurisha hari amategeko azobafata. Kimwe mu vyiza ingurube zitanga harimwo ifumbire ry'ikirundi. Iryo fumbire batabirisha imirima bagaheza bakaronka umwimbu mwiza utotahaye. Rero sinabibagiye cane kandi tutibagira ko nibatera imbere n'igihugu cacu kizotera imbere, kandi igihugu giteye imbere abenegihugu bose baba bashikiriwe. Nabajijwe ati mwambajije muti abazorenga ku masezerano ibihano ni vyahe? Nkuko nababwiye ko mu guhitamo abo bakenyezi nzokorana n'abajejwe intwaro n'ivyo bihano tuzobihitiramwo hamwe. Yambajije kubera iki nashimikiye ku bakobwa n'abakenyezi. Bwa mbere masonnerie umwuga ukora bose, abagabo n'abagore bose barashoboye kuwukora muga abenshi bawukora n'abagabo. Je nico gituma naravye ndavuga ni aba bakobwa n'aba bakenyezi nibo bakeneye cane umuntu abegera akabashigikira kugira nabo bashobore kubikora, kuko nabonye ko ico bakeneye atari ikintu gihambaye cane, gushaka bari baragufise, kandi ayo maformation baba bakeneye nazinze cane muga bivanye n'uburyo baba bafise birabagora kuyihira. Tukaba tuzi kandi ko mu bisanzwe abamason barahana amaformation bo nyene ku mashanti, muga aba bagore bivanye n'ivyo baba basanzwe barimo, abasanzwe bafite imiryango, nubwo baronka uwundi mu mason abigisha baca batandukana mu nyuma bagaca bakenera gusubira kwiga, ugasanga ibintu ntibitonze neza. Muga bamaze kuronka iyi formation zoba ndabahaye bazoba bari hamwe, bazoba bafise n'urupapuro rwerekana yuko bavyigiye, urumva bizoca vyoroha gukora. Ikindi kibazo mwambajije ukungene nzoriha izo formation, nimba nzoriha muri arya mahera bamaye maze gutorwa nka première de fille. Ego cane mu vyo nzokora ku bijanye n'umugambi wanje, arya mahera arimo kuko n'ubundi bayaduhaye kugira dukore imigambi yacu, ariko kandi nzokenera n'imfashanyo ivuye ahandi, kuko aba bamasosi formation gusa bazoronka bazokenera n'ibikoresho, kandi nanje kugira dushobore kuza ndakurikirana ivyo bariko barakora nzokenera kuza ndava aho nsanzwe muri Bujumbura nza ndaje Gitega. Urumva amahera azokenerwa sa ya formation gusa, ariko jewe nzokoresha ayo nzoba ndonse yose. Mwambaje kandi ukuntu niteguye hamwe ko musanzwe niga ibijanye na génie civil, hamwe no umu ingénieur nimba abo bamason tuzobatanga ibikorana n'abazobandanya ndabafasha. Ego cyane, ariko kandi sinzorindira gusa ngo mbe umumason mbe umu ingénieur. Ndashaka kuvuga yuko gushika ubu hariho abantu bamaze kuza kumbaza ko twokorana kugira abo bamason bashobore kuja kuri terrain nayo bashobore gukora. Urumva nishura kandi n'ikibazo kibaza yuko bazoronka ibiraka, bazoronka baza kubabaza ngo bakore kubera ngo abakenyezi bo baronka, kandi abantu nibaraba gusa yuko ari abakenyezi akarusho gahari nuko kandi bazoba bari forme bagiye mu macentre, ayo macentre n'amacentre asanzwe ariko konu ngaha mu gihugu cacu, bagatanga certificat umuntu agiye kwiga yabazwi yuko ari mu mason kandi asanzwe abishoboye. Urumva dushize ku ruhande yuko ari abakenyezi bazoba basanzwe babizi ivyo bakora, kandi bazoba bari hamwe, aho usanga nk'abantu bafise amashanti kenshi bagira ikibazo c'uko akeneye abamason abarondera ahantu henshi hatandukanye, ugasanga ntivyoroshe kubatora, ntivyoroshe kumenya uwo muntu nimba bishoboye, mugaba bazoba bari hamwe, azoza baronderere hamwe baje gukora, kandi natwe tuzoba turiko turabakurikirana, bisigura yuko azokorana na societe yanje. Ikindi naco mwambajije kubera iki natoye Gitega. Gitega murabizi mwese ko ari umugwa mukuru wa politiki, kandi nk'umugwa mukuru wa politiki barafise ukuntu bashaka gusubiramo kubaka inyubako zimwe zimwe, ko murazi yuko imbere Gitega itari umugwa mukuru wa politiki, bisigura yuko hariho inyubako zari zifise uko zubatse bidahuye n'ukuntu ziba zikwiye kubakwa nk'ama administration amwamwe. Rero uwo mugambi uje nk'intererano kuri ico gikorwa co kubaka, gutanga abamason basanzwe barikarishe bafise ubushobozi, kandi basanzwe bafise n'ibikoresho bikwiye, arivyo birya navuze ama équipement de protection, amakaske n'ibiki. Birya kenshi mwazi yuko usanga abamason atavyo bambaye ku mashantier, muga n'ibintu bikenewe cane, kandi kuri uwo mugambi wanje umumason wese azoba afise équipement yiwiwe.
mwambaje kandi ko hariho ibyo abantu bavuga usanga bibaza bakavuga yuko kizira ku mukobwa yubaka yurira. Murambaza rero ngo nzobikorera ko gute, murambaza kandi ngo hamwe bo twarinda bizogenda gute, nzobakuramo canke bazobandanya bakora. Ubwa mbere nibaza yuko umuntu wese uko abona ibintu bivana n'ukuntu aba yarakuze n'ivyo yagiye arumva, muga nibaza ko ico twokorera ko cane umuntu agiye gukora tubonera mu bikorwa yakoze. Dushize ku ruhande ko ari umukobwa ari umukenyezi, hariho ivyo azokora bizotanga amaresultat kandi azobaboneka. Bamaze guheza formation bakaja kubaka nimba ari chantier ya mbere bazobagiye gukorerako, ni ikintu inzu bayubatse twese tuba tuyibona, umuntu azobibona amenye ati aba ni baba maso b'abakobwa canke b'abakenyezi babikoze. Kandi turazi ikindi nashaka gushimikira ko nuko kera turavye ukuntu ibintu vyari bimeze mu Burundi, hariho ivyo ibigenewe abakobwa n'ibigenewe abagabo. Mu guko imyaka yagiye iragenda hari ibintu vyagiye birahinduka, turabona twese yuko aho kera bataja mu ishuri bose ubu bose baraja mu ishuri abakobwa n'abahungu. Bisigura yuko hariho n'ibintu byinshi byari bigenewe abahungu gusa mu gubu basigaye bakora bose bivanye n'umuntu uko yagiye ariga n'ubumenyi afise. Turavye n'ubu nyene ama entreprise asanzwe hari no ngaha mu Burundi hari yatwagwa n'abakenyezi nyene. Abo bakenyezi barakora, ariho rero nca mvuga yuko bishitse bagatwara n'inda nuko bisanzwe bimeze nko mu yandi ma entreprise canke mu bindi bikorwa, kurya baronka ikonje hama mu bikorwa bikabandanya. Nabo nyene niko vyogenda, sinzobahagarika ngo ndamwirukane ngo nabandanya akora. Oya, umuntu azoza avuge uko yiyumva agwaye, ikizoba kimushikiriye cose tuzoraba uko tubikorerako nkuko bisanzwe bikorwa. Ikibazo cane ca mbere cane mbega iyo kawa izova hehe? Iyo ni ikawa ibyo bisanzwe hari ari aho bari basanzwe bakoresha amangre chimique, ayo tuzokoresha ifumbire iri organique, hama tugakoresha na neem trees. Ivyo biti tukaba twaratanguye kubitera. Hama ica kabiri mwambajije ku kintu ca mbega iyo kawa ntizo wije gukompitinga n'izindi. Ikintu ca mbere twoshira imbere nuko uwo mugambi uzanye guterera iterambere ry'igihugu, ari aho twoshira focus cyane. Hama nkongera sozera saba mwese aho ko mwatubajije yuko imigambi yacu muzoguma muyibona gute canke muzomenya gute ko yagiye imbere. Ari aho dufise ama platform, umwe wese muri twebwe mu Miss arafise ama platform aussi shimira na Ingomag na Miss Burundi aho bafise ama platform kuri Twitter, Instagram n'izindi zose na Facebook, bongera badushira imigambi yacu ahabona kugira mushobore kuyibona mwese ko turiko turatera imbere. Murakoze.